Ndabaramukije mahoro y'Imana mwiriwe bwakeye bivanye n'amasaha muri ko murabira ko kino kiganiro nitwa Noraska ntero gatandatu Noraska solution man of God new creation son of God gira like and subscribe IHURIRO TV ya televiziyo nyine namba moja dufise abantu benshi abantu ibihumbi amajana 240 ingahe ariko turacakeneye kandi ko muguma mudukurikirana nimwe mudutera intege murayibona no munsi nza kuba ndi kumwe n'uyu mujama fata gatebe wicare hama babwira ivyo ashaka kubabwira ndabakunda cyane. Urabakije bose muri rusangi brother uraberewe mane mwerekana mu maguru cameraman wanje twaje kwerekana gutu urabona muja waguze agafataro karenze man na kintu kidazimye nje nuko you so smart brother say thank you. Yeah, thank you. Go brother. Ni FAMBA kandi aherutse kuva mu amenyo iryo ginye kumenga ugarutse ryavuyemwo iryo riri ukiupenga nibituganira narakubise umutwe ku gihome kubera ishaho warugomba imene hasi ni FAMBA ari umuji wanje n'umusi niwe tuza kuba turi kumwe na cyane ko kuri no televiziyo ariho mwatanguye kumenyera kandi mukanamukundira ni IHURIRO TV kandi group ushe kudusanga ku ma platform yacu yose turiko kuri Instagram muri Miss turarenze ariko na cyane hari kuri Facebook aho tubagira mu bande yimudusuiva mu bande yimudufollowinga ariko kandi tumaze Miss turi kuri TikTok turiho kandi no kuri Twitter abakunzi bacu bari hanze mashe kuturonka vyoroshe na cyane nimero yacu ari nimero nyine muri kumurabona iri kirapasa ngaha ni IHURIRO TV umuvyeyi wazo no musi twabazaniye FAMBA ndabizi ko mufise ibintu byinshi mushaka kumubaza ariko kandi afise nabene byinshi ashaka kubabwira FAMBA ntarakubaza ikibazo na kimwe ntaratangura ikintu wumva kiri ku mutima wotangura kuvuga ni ikihe na cyane ku bantu bari ko baragukurikirana ikintu mvuga nuko gusa ndabakunda na kindi kweli uwo muntu wani bikina kaganja canke jewe naraciye mu ngeso zose zibaho kwisi benshi bavuga ngura n'urumogi nguraboregwa ivyo navyo bivuga kwiki navyo gusa kimwe cyo nzi ko atarumogi ngako akayoga ndakwita kidogo kuno akayoga uri mu Islamu ni haramu sasa we ni unaendelea na haramu si cyane inzoga sometimes kuyinywa refreshing mind ndese ndi mborerwa ariko sometimes ndashobora kunywa inzoga rimwe mu mezi abiri rimwe mu kwezi naco bitwaye kandi sinde inzoga zibiri sinigame usanga banywa inzoga nka 10 ukaborerwa bakangacagiye bajya wakamira ngo baborewe bakujya none nje ndigerera brother yego urigerera FAMBA abantu turahura ku marezo socio na cyane je usanzwe uri n'umuji wanje aho dusanze tubona no muri quartier umuntu murashe gurutaza ubuzima yaciyemwo FAMBA ni iki kintu yaciyemo cyatumye akomera umutima canke cyatumye akomera ku mutima wumva woshobora gusangiza abakunzi bawe nje ikintu naciyemo man in bad life naciye ubuzima bubi cyane kandi ubuzima bubi naciyemo bwavanye abantu nakuranye abantu nagiye nkurana nabo n'abantu urazi ndashimira Imana kuba naraciye mu bantu bari baba snitch abantu baba snitch bakwigisha ibintu byinshi cyane nimba abantu bigisha ikintu kizi n'abantu umuntu akwanga n'umuntu akwigisha ikintu kizi narabanye n'abantu banyanga abantu ba snitchinga abantu bafise urusaku abantu bafise amajambo abantu so bijya byaramfashije kumenya abantu ico bari vyagufashije kumenya ikintu abantu ko bari ariko ni FAMBA kandi munsi umwe nigeze kumaza tuko turatera inkuru ndamubaza about abavyeyi biwe anambwira ati ndamukunda cyane mama wanje turamamukije hari hajya mu Buyenzi mu Rugombo sorry ariko kandi urambwira ati papa sishaka kumubona story ya papa wawe bimeze gute papa wanje na kabaya kimwe cyo ni long story yanje na papa wanje usaraho ameze neza ndibaza kuko na nago ndaronga makuru ngo aragwaye canke yapfuye yarakwihakanye papa wanje oya yihakanye mama wawe yihakanye mama wanje sinzi ibyo bihakanye gusa ngibaza papa wanje ariyo papa wanje papa wawe uko biri kose ni papa wawe aramaze kukurihira amafaranga y'ishure oya ni imbwa wanje ni papa w'imbwa kandi nje namurongo ko nyine ndongore imbwa zose papa wanje ni papa w'imbwa papa wawe nta munsi numwe amaze kugusororera akavuga ati reka ndagutwara ahantu umwana wanje nkunda cyane w'ivyanwa nk'isuguru kumbure ndago papa wanje n'umushehe kandi ivyo bintu vyo byo gusororera gusohokana ni ibintu atamenyereye wanje n'umushehe kabisa umushehe ibintu navyo ngo kanora umwana wenda ndamutware kumusorera muri gera twezi ya ivyo navyo but ningo nakuze nyine tutafise umenyerano nje na papa wanje
so nabirebire nje na papa nta birebire we na papa wawe dusanze tubizi yuko mama wawe sanzwe ari umuyisilamu igihe twari mu cibitoke ca Rugombo yaratwakiriye na cyane cyane ko azi guteka intore ugashiye kuzikoza ubugari niko bimeze hari iwacu mu babo ariko kandi ni FAMBA ari umuyisilamu urabizi yuko iyo uri umuyisilamu umuntu yemereye kugira abadamu babiri batatu bane ubishoboye niko bivuga ubishoboye bavuga ati mu mufuko na nguvu za kiume ongo kama wewe ni umeangukia ama nini wewe ni njaa nini au ruhusiwi ubwo sivyo wamuhoye papa we kumbura yavuze ati reka nihide migira kabiri kumbura agaca avuga ati reka uyu mumere ndamwihoze mu idini ryacu kurongora abagore barenga bane bivanye n'ubushobozi bwawe n'inguvu zawe zo kuba bafyondagura ibihere nyene cibita papa sivyo namuhoye kuko ni shwa yiwe abagore barenga bane ndibazana ariko sinobivuga ko cyane kuko nishwe mwayikurundi ukamubaza ivyo bintu cyonzi cyo imyaka mbayeho atabufasha bwa papa relation nje na papa ndahari avuga yuko umwana wanje kweri yaranyeretse ko njewe naho nobaho ashobora kwitwara birashika kandi birashoboka FAMBA numwe mu bapeti bavuye ruguru nka jewe cyane cyane navuye hariya mu Giheta ndabaramukije abantu bari hariya mu Gisuru kuri Ruvyironza ndabizi yuko noraske mutameruka ariko nzuza ko baramutsa ariko nawe bavuye hariya mu Rugombo uvuga ati nje kurondera ubuzima ibujumbura waje gute wazananye nande byari bimeze gute kugira ngo ushiye kwinstara na cyane cyane uronke na kano kazina gatoyi nitukite gato kuko niko kakubeshejeho ushobora kuba ufise uyu munsi Chanje story yanje kuva mu Rugombo long story kuva ngaje mu gitondo kimwe cyo ni byari bikomeye yani yabikwabe pesi sana mikufikie yatua but niyo mpamvu navuze ati ari ibintu camwe bikakugisha byinshi bikaguha n'inkomezi yo kugera gucisha gushikako ngenza shimira Imana cyane kubera abantu mfise ubu nabantu nahoze mfise nabantu baba snitch nabantu baba snitch kandi ndagisubiyemo kandi umuntu akwanka niyo umuntu akwigisha ikintu kinini muzabyo uzotinye cyane umuntu agukunda cyane cyagukunda gusa inzigo atakwereka ibintu atakwereka ubunafi atakwereka n'umuntu atakamara gufite ufite akamaro n'ujya umuntu akwanka umuntu aguponda ujya umuntu akuvuga nabi ujya urusaku ujya n'umuntu wakamaro cyane kuko kugisha byinshi so ibyo nivyo bintu byamaye inkomezi no kugira ngahanje umuntu murahura utazi ubuzima afise ni komezi uri kuragerageza kutwibwira ariko kandi FAMBA kuvyerekeye niveau y'ishure canke ivyo vy'amasomo binakaje ibyo jewe narize kandi narize ahantu hatandukanye henshi ariko sinayamaze gusa amashuri mfise arahagije sinshimwe no guhebwa uri muri babandi bishike muri 6e system arabaje no muri 3e life ndabitahura sana niba waciye ubuzima bwa bad life urashobora urabizi man kuba abana bazi yuko amata ava ku kinga twe twarasenye hariya turaragira ndayibona hariya man barayoza amazi asa nabi umbizi kibinuka avuga byuka ufise umuzungu umuzungu rawuzi ndabona system ni bad life kaciye amashuri narize je narigiye mu Rugombo nza kugira Bujumbura navuye mu Rugombo nza kugira muri Kongo mva muri Kongo nza kugira mu Rwanda mva mu Rwanda nza Bujumbura mu Bujumbura ndiga biranga canda biheba ucura biheba ukasema iyi sio dili yangu gusa amashuri nize vraiment ndashimira Imana gusoma no kwandika ikindi ni urabishoboye kwandika urabishoboye no kuvuga kandi neza igiswahili au unasemaje kama kawa 2 3 hivyo unaongea na Nuraske right here my man bari bazi ngo kwa twavuye ruguru ndizomiga igiswahili none ubu nitwe tukirongoye je urazi no igiswahili ari cyo cyane kirundi naco ni FAMBA samba ndiko ndagerageza kuca ku ma platform yawe hariyo post uheruka gushirako yaryoheye umutima wanje nikasema iyi ntegeza kuyisharinga ntegezwa kuyipartage abagenzi banje nigihe wari ko ravuga uti umuntu abayeho mu buzima bugoye aragerageza kugira ngo kumbure ashiye kuruhangera afungura ashiye gufungura kubera ko yavuze nabi arashiye gufungura ko kubera ko ntimubizi ngene bimeze iyo post sindayibuka sinzi kuyibuka neza icyo yari kiravuga ariko ndazi kuyizi niyo ndiko ndagerageza kuraba post wavuze usa n'umuntu yisigura iyo kenshi uravye ivyo ukora canke
ivyo nkina urashobora kumpa ishusho wishakiye ku burindero ikijuju n'ibindi ikiwerewere n'ibindi bitandukanye ariko siko biba bimeze hajya ku isi tubayeho mwibanga rikomeye cyane twebwe twavukiye mu miryango ikenye tukanava ibyo ni post wanditse wewe tukanava na ruguru iyo tugeze mu muji mujini dukora ibishoboka byose kugira ngo turonke ico dushira mu nda wallahi naho bitaba vyoroshe bamwe bakatubona nk'abasazi bakanaduha n'iyindi shusho wari kuravuga ibintu nk'ivyo uravuga ngo koresha umwanya ndatahije koresha umwanya n'ibindi vyinshi wari ushaka kuvuga ikintu ne post byaboneka yuko umenga uri kurisigura ntufise indero canke vyari biki hari habaye iki twebwe turavuye ruguru nje mfise imyaka kuva 2012 mva mu rugo mfise imyaka 11 naragutanze mu jini man imyaka 11 mva mu rugo nje ngaha ndiko ndapambana kandi ngaha ni talayi wanje naje gupambanira talayi wanje akasanga ayi bujumbure cyo naje gutahura nuko kugira ufatishe bisaba kwiboreza kura mu bwenge ari ugasanga hajya kwikora mu bwenge bagasanga famba ku ma platform ku ma réseaux sociaux ku ma media ku ma interviews zitandukanye ambaye ubusa yagize iki yasaraguritse yakubise umuntu ugasanga abantu gacha bagufata uko bishakiye bakibagira yuko twegwe zari strategy dukoresha kugira turabe ingene twobaho je ntambuye muzo TV canke muri camera nshobora gufungura my god buri umuntu afise ukuntu abaye donc ubeshejweho nabijye uvuga mbwa gasuguru nivyo bituma ufungura nivyo bituma mfungura wow uje kambira yuko ari uburofa ukamfata nkuko wishaka biramubaza kuko ni nkuko wenda gusanze ukaziki ukakwinjiriza buri munsi kazingo kagaponda birakubabaza bati nashatse gutahuza bajya abantu badufata nk'ibijuju noza no guheza naravuze ndatahije koresha umwanya kategori njewe mbandimwo niyo ibirofa muri bijuju nje nakoresha umwanya tusigaye twita ibijuju gira abantu bijya biyumvamo bibarimo ati nje nakoresha umwanya dukoresha ubujuju bw'iwacu kugira tubeshwe mu mushe gufungura ari abantu rero baca biyumvira ibindi basanga ni nko guhinjira mu kazi ko njewe ntiboreje nigize ikijuju nigize umusazi sinshobora biratahuritse guys nduva ko muriko murabitahura nitwa Noraske ntari wa gatandatu solution man murabizi ariko ini ya televiziyo nyene babalao ya indi ibikurikirana cyane ya indi muvyeyi w'izindi ifise silver ifise golden ifise bitugani muri Miss turi mukoronka n'ibindi bintu ariko na cyane kumwe muguma mu supportinga turiko turabana film nyinshi ziko ziraca kuri no TV yacu guys nimugende mutagize like na subscribe turiko turasana bariko baraheraheza ndabona ko umwanya uri kuranyaruka FAMBA wagerageje kuvuga uti bijya byo gutukana suko ntafise indero ariko ni kugira mfungure FAMBA wa vrai afise indero canke ntayafise nje ndafise nje ndubaha cyane gusa nje ndubaha ariko umuntu tumenyeranye wo kuyumvira yuko atandero udusanze tuko turablaga canke tuko turayaga kuko ndumuntu tumenyeranye nshobora kukuvyira uko shaka mba ndi alaise kugira ndagutuka ndagira ibintu byose uri umuntu utatuzi uri ku ruhande rwacu urashobora kuma iyo shusho y'uburandera ko rero umuntu mfise indero kandi ndubaha cyane man je nararezwe yararezwe ariko aragerageza kubivuga ni FAMBA kandi mu minsi heze hari amajambo wavuze benshi birabababaza bavuga ngo kumbure iyo bayasaze aho ndiko ndavuga iyo ariko avuga ati bajya abantu nta mafaranga bafise ndegwa ko umunsi umwe twakoranye neje hamurakorera mu inyishu media hajya ukamutama x-ray wagwani blaza umuntu yonze hari ndamuramukije bamuhaye imodoka y'igiporoporo ariko turashima uko yabonetse kose ariko kandi uravuga ati jewe uko biri ndabizi yuko ba media amafaranga bafise hari akantu washizemo kaje niko kabi utujya mu jama duhora afise ivumbi na cyane ko turamuhaye pole akaduga kiyugaruka kugwa mu ruzi ntaco bitwaye ubuzima burabandanya ariko kandi uravuga ati abantu nimera kuba bafise amafaranga ni hariya bamutama ciza wagwani blaza ba bendwayo uri amuzehe hariya uravuga nabandi batandukanye ariko uravuga uti bafani lavine baba bariko baracoresha uravuga kandi uti bari bate hariya ni kwigirisha nta kintu baba bafise niko bimeze none wari wasaze wari waborewe yari wewe bimeze gute ivyo navyo uracakazi hajya nyene canke navyo ni kugira ngo ushe kironkera amafaranga gufungura brother umuntu za ntinya mubuzi byo kuvuga ati ngo ndabasungu watanga uvuga ati ngo arabonsumba amahera abo bantu vuze kwanza shaza shaka kubavuga ko cyane swati bariko
tuko tunaingilia maisha lakini kimwe cyo ndazi system ya film nga mu Burundi jewe maze igihe kinini cyane ndi bintu bya film naravuze ati aha mu Burundi namukinyi numwe filme tunganya imyaka mu bya filme nyeka tugereranye hoba nka mugishuko ndibaza ndibukagiye atangura filme muri 2005 yarikiri mu rugombo naramukurikira naje gutangura filme 2007 va muri 2007 gushika ubu ni imyaka 10 15 simike na numukinyi numwe filme nga mu Burundi anshikira mu myaka nje maze muri filme aho gasanga systeme zo za filme ndazizo kuno baronka amahera imicoro bacamwo ibintu byose bacamwo ndabizi sawa hajya kuvuga ukuri inco kintu bampo byari naravuze ukuri ukuntu baba bayoba je ndango umuntu yiduza bro je no mustare nje afisa amahera amedia bangaye nyuma yiwanje aranchaka kagenda ibyo kuvuga afise ivumbi so ni ibintu bisanzwe na muntu tagira ivumbi byari mu twebwe ba so ni ibintu bisanzwe byo gusema ngo na franga na mahera afise barakenya abantu afise amahera muri filme Abel na Abel n'umuntu nani myaka 3 amara muri filme aje vuba ariko kuba yafatije muri filme ni bivana n'umutaba abafise yaraje muri filme afise n'amafaranga twe twaje muri filme atamahera dufise twaje dutangura gusaba badufashe badusaba ba misi ba DJ Pro bande mativi twaciye mu kigenda tubasaba dufashe ariko baba Abel binje muri filme bafise amafaranga yabo mtaje on nabamede ni kujya binje muri filme atamafaranga amanja bafise inzara baravye nimero yo muri Amerika bacoresha turabije ndo tunayishiyemo ivi so none umuntu avuze ukuri bica bitangura kuba birebire bimeze na mukinyi wa filme afise amahiranga barakenye bose ni FAMBA muramubona imbere yanyu abayitwa FAMBA Isa Mwajuma niko bimeze Aisha abari wa muhunga afise abasheri benshi ariko cyane cyane atinya Mariage ngene ukwera agafaranga ataragafatisha ariko kandi nagoma ndakubwire Maria mahuri hose ko uyu mujama gukunda ariko bimeze norasika ntari wa gatandatu niwe muri ko muravugana ni FAMBA kandi ni FAMBA kandi biboneka yuko amaze gusha kenshi aho wabaye iki Braz narakubise umuntu ingumi wo mumenyo Morgan nyerekanira izinzara zo mujama inzara cange ico kiganza ngumu umuntu kumenyo utaskwata kubita kurome paf nameneka nayigwana cyane warukigwana sana warugifata urumogi oya poster nibiroko igikera rero gakorana muri hariya muri Kirezi Media warambwiye uti jewe ntabwo navuye kwa Miss canke mu ihuriro uravuga uti kandi nzoronka umwanya mwiza wo kugira icinda bivuze ko na cyane cyane ko ashobora ko yarashavuye ariko turafitaniye amasezerano atanyemerera kuba no genda handi canke kuba no gira ibindi turacafitaniye amasezerano uravuga uti kandi ndifuze umunsi umwe kuzomusaba ikigongwe meze neza atari ubunanyo yakaboke ubu mbona mengo meze neza ndagoya platform nyimba ari kigongwe canke nyimba akajambo ubwira Miss dusa n'abari ko baraheraheza wokagirako okay je ndibaza ijya post nevuga ati ubuzima tubayemwo kubusaragurika kugira imana njewe ndumuntu yani nkorera ibintu by'ama réseaux sociaux bitandukanye kandi kuba kizina bisa ibintu birebire cyane bavuga article nyinshi ama systeme menshi umuntu ugere ku rwego je ndashobora kuvyuka no nje ihuriro subwa mbere nje ibintu biba byo kwisaza kugira ibintu byo kugumuka nkavuga ndabivuyemo ni ibintu bisanzwe muranda bigira buri munsi nubo je ubona postinze ihuriro SMP kandi muranda bigira kenshi ugasanga nafashe logo ya ihuriro nka postinga hano si SMP yapfuye abantu bose bapfuye bihuriro cyangwa ugasanga ndapostinga navuye mu ihuriro ni ibintu bisanzwe bijya ni nko gucangamusha game urazi nico kintu batanzania badusumba ariko ibi byabaye semaine passée cyangwa ukwezi guheze byabaye byari ko mu byo nari narashwanye na Miss twavuruganye kandi dushwana buri munsi uvuga uti Miss yumbwa Miss yumbwa naratuse je nifiti navuze ya Miss no mukubita n'umugore no mukubita na King bose no bakubita ibintu bisanzwe ariko kuri umwanya turavugana kandi baratahura aba Miss n'umuntu yatangiye gukora muri entertainment imyaka myinshi arazi entertainment cyarico kesh munananga example muri Tanzania
ari umutipe yitwa Mijako Diamond amukorera Diamond na musi numwe aramwemera Diamond aramupinga no bari kumwe uzi kuririmba urimbwa so cyose bari negative wemera Konde Boy imagine kandi nibyo bituma umuziki na entertainment yohaje genda iduga ibintu bigenda bigira mu mvuma bigira mu apandi njobo ngiye kuri kamera ngavuga ati abendo wayo ni imbwa nacha afise bito ndasanga muhira bantu se akamfungisha ana akiri nazi entertainment cyari ariko abandi nivyo babaye kandi bigatuma baba hit ngira bivana n'imico nakaranga by'igihugu kimwe kimwe kwacu tugiye bico n'imico nakaranga y'igihugu na entertainment naho bihuriye bajya nabo bafite imico nakaranga yiwa urazi ko Tanzania imico nakaranga yiwa yiri kome gusumbi yiwaje ariko bati barazi kene ngene babaye niragiye ko marezo zose ndamutuka minsi ndafite umugore we ndatuka bande kuko bazi ibyo ndimwo ora ule niki turugitunze tukizi nikiwerewere maze kunywa boki imwe gica gisaragura ubusi bari kwarangame just ni bari ngasi ndi mu ihuriro isi ihure ndiko nakora ko interview ni ndosi maisha na review entertainment mu kwisaba Ijari koresha marigeze kumutuka Big Fizzo ati umugore wa Big Fizzo n'umugore wakoresha umwanya umugore wakoresha umwanya we mwiza nukuri sanga ari kuri umugore wakoresha umwanya ari waryoshe utuwa Big Fizzo nuko yanditse kene sindi kuvyibuka kuryoha yarigeze koresha mageze kwandika avuga ati kuryoha mho umugore wanje aryoshye kurusha umugore wa Big Fizzo ati Big Fizzo maze kubona uko koresha umwanya y'ikoresha iganiro kwa Fizzo Fizzo avuga ati nazo kora iganiro nakoresha umwanya ubwo ngo rutangira nga imagine vraiment pale ndo mtu anapatiaga njia za kufanya vitu vinakuwa vinapanda je no musi nagenda vuga Medeni yimbwa afise vumbi maguru na mahera afise muri filme ana panic anakasirika muvugana none ubu nani turahura kuva cyagi tumutelefone avyo birebire sasa cha media kazonza iri uburofa zo mukubita kuko yewe simvuga ibintu birebire ni makofi maisha yanaendelea ivyo nivyo bintu bicanga muri game ibintu tubuze nga ndibuka 2000 combien 2014 hari umutipe ari ngaha muri tizime cyo mu Burundi yitwa Ismail niyo nkuru amuona Ismail kuvalia kubaselela uje muje matwara abana yaracanga mushije buja flavor kuvuga ati kubera iki yakora ibinyibi nkora akritika abantu abasani anawachana ukweli huku Ismail niyo nkuru yarangwa na Big Fizzo ari indirimbo mwambie Ismail acha uswahili mu ndirimbo zose ari Fizzo hari arajigomera buvise izina rya Ismail Ismail n'umuntu acanga mu muziki w'u Burundi aracanga mushije buja flavor waruvuze Ismail gusuka cyomva n'umutima urasimvye bijya byaratumye umuziki w'u Burundi ugenda uduga kandi ijya epoque umuziki ufise movement cyo gihe satubera kura satura amabafre n'amabuye Fizzo agakura konzi ya King umuziki acenga kuba Ismail yabavuruga vyonguyu akritike umuziki ugenda ucanga mu nicho kindubuze muri filme rero ndo kitu ambacho tunahitaji na filme kwa dufise umuntu akritika vyongu ngenda kuvyonzea Mede nawe genda umvyonge ndakuvyonzea Ben nawe genda umvyonge niko kuvyongana tunavyongana ije ari movement abasani bacha baguma baronga movement yo gukurikirana abakunzi babo cyana kuvyonga wenda ku TV ndamufashe zomufungisha zomukubita ibi werewere ndabarambye barabose ndabasumba imyaka muri filme navyo bazi ivyo bari Blaze 1 2 1 2 no raske urashye kurapa ndaguha beatbox leo muraperi niwe urapa ama gospel injira mani ya mistari yawe ko aririmba uri mu garage mu buyezi niko bimenze abari FAMBA umusazi tuziranye ubusazi bushasha kandi umuntu nkunda ikintu kimwe nzi kuri FAMBA guys nuko ari umuntu akijituma ikintu aragishikako kandi numuntu abanye neza nabo babana mu micungararo ndibuka ko hari umuntu bigeze ko abana mu nzimwe ari mukambwa ati jewe ko uri kurankuroga ndaguherekeye ibintu vyanje vyose akamwache kila kitu ni FAMBA kandi yigeze kurihira umuntu amafaranga ya bisi yabuze ni FAMBA kandi amaze kuro tuntu twishi tunyohera sinoreka kubibabwira ariko kandi ni FAMBA mwihuriro yaduteye akajegari bituma jewe namza twumvi yashi tukavuga ati uyu mujama n'umuhimbirika tumwirukane ni FAMBA kandi bena Jojo mamaze imisi menga ntibarabana neza sinzi cabaye ariko niba bikeneye
urabaza ko hari umunsi naretse kumuraba Jojo kandi ni Jojo kandi twagara ikiganiro ndamubajije ivyerekeye Famba atavuga ati sishaka usinurizi bana yange ni pondaga kubera ko adashaka abizi ko Famba asanzwe ari umusazi niko imeze ariko kandi norasika ntara wa gatandatu muri ko murakurikirana ngaha ku ihuriro managere w'imuhimbiri niko yitwa canke umwe managere arenze aba yitwa Misi niwe amazi imisi ariko adufatira ama image ivyo ni vyakunda yanyigishije gutukana Famba ariko kandi aba yitwa umukameraman arenze musanze mubizi ugomba gukora filme nta handi ushiye kurondera antari wacu mu ihuriro tukaguha ibintu bikaze vya quality n'ama mariage n'ama clip ego aba yitwa yitwa numva navuga mu izina iravuga yizira ariko kandi afisa akadakunda kuvuga ngo ndakibagiye ngo kakana akunda gutukana ndakibagiye ariko kandi ndamukunda arabizi tuko turasezera reka ugira akajambo ugira ariko kurikirana na cyane yuko bari bagukumbuye cyane kuri no TV yacu uzotangura kuboneka ryari mu yihe filme tukwitege mu bihe bindi bikorwa bimeze gute okay kwanza ndazi abantu babaye nk'abakanguka bamaze kumbona ngaho bwa mbere babonye ikiganye mu ihuriro biyumva ibintu byinshi navuze n'ibyo naciye mu bati akina ayo macho urabona kunya pombe ayo macho ibitugane macho na fire rouge okay andanye ego abafana gusa kimwe cyo I'm back right here you're back kandi cyongereza nakuye kwa Keza mu misi Keza nta cyongereza ati arakizi I'm back right here nibitahutse misi yabinyigisha ni minshi nari maze na mu ihura haze nk'amezi abiri ariko naboneka mu ihuriro naboneka mu za Mario n'ibindi bikorwa byose bigo mu ihuriro ariko muri Mario menga warapfuye twarakubuze uzozuka bizogenda gute narapfuye ndazi ko twakinye tukubura twabuze yo wirutse uteruje ivyo rekana but today ndibazana tugiye kubandanya ibikorwa byose twaciyemo byarakemutse ko ibintu abagabo bayagira ku icupa mwasomye rero nkaho wabureba yaje turayiheza ingorane zose zabaye nikimenya hajya mu ihuriro sinaravuye ko mutera kuko nandi afitiye kontra kandi kontra nandi afitiye niyanyemera yuko nova yo kujya but naho nari kugenda byari kunkurikirana tu ariko ndanasubiremo yuko nshatse kugenda Amisi na Jojo naco bongira none abakubita ariko sawa byaraheze ngora zaraheze irashari ijya nyene dufite amasezerano yacu vuba ari filme ndiko ndategura yitwa umunyarugombo filme zoza ikaze cyane yitwa umunyarugombo vuba natanga ku shooting tugire stock hanyuma tutangire ku uploadinga episode imwe ku yindi ni umunyarugombo iryo zina umunyarugombo ni filme zo imeze neza cyane vuba kandi muzamariyo n'izindi ngiye ngene kugaruka narivuze reka nje kwanza gato yanje kwanza kubavyonga abantu no bwenge bwawe bugeze byaraheze ivuru rudiye cyo abakunzire banje bakunda kumurikira mu byereke biganiro bitandukanye nzokoma nkora kujya nyene journalisme zo barayikora kujya nyene na filme kujya nyene nta kibazo abakunzi baba bariko baravuga ati ubwo mudutesha umutwe nizihe mbabazi wo basaba canke n'iki kintu wobabwira na cyane ko basimba bakakubona hariya bakumva wavuze ibi ukabahindura kumbure babandi baharira kwirigara kwikahawa bakavuga ametuka wese unajua ametuka abandi bado angali ikoje vraiment abavyonze narabavuruze ugasanga bahora banyitega muri Mario arabenshi banyandikira kuri Mario utakubona tutamwo nituzoyikurikirana nini amajambo menshi yarabaye ariko today ndabizize yuko ngiye kugaruka mu MBABARIRE ku minsi namaze naboneka mu za Mario n'ibindi bikorwa bitandukanye ariko byabaye ku nduru zabaye n'uburofa bwanje nakoze ariko today ndagarutse dukore kujyanye you are coming back uno munsi no bangarutse tugakorana kandi kwa kundi bajya mariko murankongora ariko ahazogira undi kandi munsi nzosaragurika nkakora ukunyene muze muramenyera yuko ubwenge bwanje ari giye bucurika cyane umuntu aba yarasomye itabi natabi ndindanywa kuri kwimana ndashitse
Okay, so turitsana baheraheza naje ndabona ko umwanya uri ko raturega na cyane cyane ko imisi amasasi ganyeruka amasaha muri Fevrier niko turi muri Fevrier turi muri Mars muri Fevrier Mars ari mu kwa gatatu turi muri turi muri Fevrier niko bimeze norasika ntero gatandatu n'umwe ari kumwe ariko more than more niyo twari kumwe inyuma ya kamera FAMBA imbere yanyu ndabakunda cyane ciao thank you